ndagufashe rindira handi ndagufashe reka ndagusugume basi nagira ngo navyo nozo erega uri kuramu noshaka ndakugwishe nimurindire mani uza kutera akavuyo naronka yaguze n'amata wiha pene yo kugira bon kenshi tukagusanga mu kiyede tukagusanga uri kurasuguma imoto tukagusanga mu gikoni cyangwa biva ku buzima wakuriyemo ndazi yewe nari nsanzwe nkunda gukora utuntu je naroze ivyombo mu rugo hari abakobwa donc narakoropa inzu afite byose urabizi urabimenye kuko vrema kenshi man uri mu kiyede uburi kurateka kenshi tujinja andi yatetse vrema kandi andi Voilà sasa sikia ndabaima STV every story matters. Kanda baramutse bakundi ba ACTV nkaba nize komeze neza. Je ni bon ndashima ni good. Okay nabatebeje cyane. Mukaba mwiyumviriye kwine ko no musi yafashe miko. Uno musi nayifashe kubera nkurikiye MC Andy my daddy ariko arasuguma imoto. Je sais pas ces problèmes ya none cameraman. Andi atasukuma moto aje tu. Ah merci beaucoup. Ngo tumukurikire kwanza ataragera kure. Hama ibindi turabimenya tumushikiriye sivyo? Avuye ngaha na numwe yabwiye ko agiye je nariko ndataha na numwe yabwiye ko agiye seulement tubonye umuhungu agize afashe moto agiye je sindi ngene sohotse ko yandamuvugisha dark cyansanga yamaze kugira kugusuguma ariko rasuguma imoto ahubwo dusanga ingoma nini tumubure apapana kwa moto yo turago ifo yuko dufata imoto na nigoga tumenya hagiye ariko rasuguma imoto bosi muzima vraiment my dad oh mwana mpango ndabiba amasho iyi ni show ata twende mbio kwanza arasuguma moto vraiment ndavyanse no tukurikiye umuntu yambaye umupira wa orange sivyo ahimbere wowe ni umuntu yambaye umupira wa orange handitse ko ACTV tuhagarara nanje ndaza kumubona shagire njo twenye ndusange yageze kure ndashaka kuduga singwa okay Imana sindamubona kweli kama nipitia wapi yari ku moto oya si beaucoup DJ MC amara ndirakariki azi yuko bibishe ari ibintu bibishe mu buzima umuntu niwe wamwigishije kintu agaca yigira ngo kumengo niwe akizi gukurusha oya arindira wari kuja hewe we niyo natengenezesha moto ndone isukuma webo si mzima vre reka kutumangaza hano no kuri tumangaza cenda kenye sindi mu boss uri mu boss none deja umembaje oya uko biri kose umemba nje nuko uri mu boss ndabishima ko ndaguhemba ariko kandi nibwo bubosi kiye kumbure mfise nta birenze umva unatoka kimya na numwe yako iyo nagucunguriye washaka ndaguseze ugiye gukoresha imoto no nubundi watubwira amazenje ndagiye turaza gusubira ndabagenda ngiye ndasuguma wasote kimya ndabona n'umuntu aragoye namwanga yevi ko ndasukuma tushike haje basitukoresha nihe basi ndagufasha ndagufasha avyo ushobora wo ndagufashe rindira handi ndagufasha reka ndagusugume basi genda ukebo ndagufashe ni none nushaka ndagufasha none wabuze iyo ubwira basi Chagrin canke Fabrice etu agukoresha agufashe plutôt urazi ko mfise n'umukozi wo mu nzu ho basi damasera agufasha ariko shishobora jewe ni bintu mwe mudatahura ubwo agwaruka benshi badatahura abona ku isi ni ku hariho uragira vidage na majana nga amavuta ya nani apana yandi ya 12 pana mwe ya fake 12000 neko ari menshi boss menshi ni menshi sana yavuze kwa Kenya ana ta different 12 ayavuze yaguza yisugume we mupfe gushiramo none yandi kweki wowe kweri guma wisugumira kandi ngatwe twogufasha wewe bishobora none ko nabishoboye mu buzima ni vyiza yuko obaho uzi yuko je nta kintu ntokora ntubizi ko muranteka
guteka ni bon. Rero ibintu byo kuvumbura Queen je ndatinya n'abantu. Oya none ko wasohotse kimya nje nzi ko andi asohotse misi yose muri bureau atubwira ati nje ndasohotse ndagarutse mu minota mike canke ndasohotse muze gutaha ni bon sigaruka. Sawa ndasohotse nzaza kugaruka. Oya byakumangaje rega. Oya je nta semesha kweli andi byakumangaje gusuguma imoto. No. Akupiga. Ugamungu bite ko barandakumangaje. None ikindi kibazo ufise n'iki? Ariko wewe gutusohoka kimya c'est-à-dire que vyaguteye isoni kugira kandi c'est pas la peine yo gutera isoni ko twe twari gusuguma kimya andi washaka seze ngo ngiye gusuguma imoto utubwire tujye show ega yo ni show ngiye gusuguma imoto ntaco oya iyo tubwira show ukiri hajya twe tugusanze ugomba ushike bakunteje abantu oya ni bon abarundi barabakunda abarundi baradukunda ni kuvuga ngo nasikia gataha ya sometime naona abantu banteye ntaharaba abantu ntibiryoshe ariko none abantu uraza abantu bakuravye wewe reka bazi kuri mu boss wa ACTV uraza abantu bakuravye uri kurasuguma imoto erega nje urazi gituma cyatumye nsohoka nuko abantu bambwiye ati hari abantu bariko barashengera ndavuga iyo sunasikia ni show niyo mpamvu jewe ndi andi nigisha ugwaruka hanini cyane twige kutarera amaboko twige none umva aho bigisha gute utaduhamagaye basi umva ngoma ndakwigisha ni kuvuga yuko kwisi menya ko ibintu byose ujya muntu nimba yari kuyinsugumira na je no yisugumira nibisigura ko jewe niko andi boss wa STV member Queen nande egara kanu kose bakankorere no c'est pas comme ça aho cempe bani moto nguri modoka non c'est pas question y'ivyo ikindi naco nuko abantu bace bagushengira babona umenga n'ibintu umenga genre biteye isoni et tout ayo rema ariko ndigisha abantu yuko byose bishoboka kandi jewe nsanga nabikoze sinda nabiteguye abantu ngene bakufasha hajya ni nko ngene bofata damasere umukozi ukoresha agenda genre wewe ufata ukagenda kugura amamesi urumva ni vyiza yuko muranda kudodesha ni vyiza ko ndodesha abantu ni vyiza ko duwe n'umuntu ndamuha ka lift ariko si vyiza yuko umuntu amfasha kwisuguma umunsi nabizo bikenewe nzusaba ubufasha ushaka gufashije na gato we na useme ata merci beaucoup DJ aba ndaryohewe kuno munsi wari wirure umeze ukuntu kubumva weme ahubwo ndagira ngo ngumbu ngubita amagobe nabwo njewe munsi ntiyari nzizi yo munsi iyi moto kuva mu gitondo nshaka kuza kuyikoresha byari byanse ndaryohewe nyene kumvugisha kandi nagiye ku mugoroba nibaza yuko nigiriye kimya Miss Pendaga ibyawe kandi je sindakuvumbura bi suko nabishoboye ariko urazi naramvumba ariko icyo ariko arategura andi ndamuzi uyu niwe yanyigishije arakure kugakora ibintu nimwabonye kwakoresha umwana arabanza akakureka akaguharura ariko urefu kwanza uyu muntu areha gute koresha umwanya ni murefu ni muto sawa arakunda kurya okay canza muri restaurant uriramo kandi nyine bagusanje mbabarira njerega ndaciga urumva no mpamvu ndakuvumbura chaque fois kandi iya vraiment yarisha uri kurasuguma imoto abantu bariko baragujengera na rega n'abana bumiwe none andi azana gute wenyine moto muri garage rega abarundi abana nuko atama mega gusa amahera kugura amamega bafise ubundi baradukunda urazi ko je ndi umuntu w'abana ni sawa umeze neza worazi guharura amahera ntuwibeshere oya uzi guharura amahera avuge ganda mbazumu umwe reka mba uyu wa Barca avacika ariko reka kutuvuga nabi abanyebarca bibiri gera ngurira ibitumbura by'ibihumbi 2 binzanira nyaruka utagiye ntugaruka agiye ntagaruke neza baza kuamanga atagarutsa zo bari umwana wo mu muci nagiye kera usanga narabikoze ariko wowe warabikoze canke andi reka ndafise ubashe bwo kutagaruka ijyabotike urangana ariko ariruka wosanga na ijyabotike kabibura agakati yindi rimwe ngo rondere ni botike mwagiriki mwirukana muramudiho oya ni mumudi abari yego mwamwizeye muco muguma bijya bitumbura byose ni by'iwanyu mukabona aragiye murahombye musenge rero aze kuza uyu mwana ngo yo araje yarabiza andi ndakubaza kuba wewe wiha pene
ndaba kwanza ndakubaze kuba wiha pene yo kugira bon kenshi tukagusanga mu kiyede tukagusanga uri kurasuguma imoto tukagusanga mu gikoni cyangwa biva ku buzima wakuriyemo ndazi wiha pene yo kugira bon kenshi tukagusanga mu kiyede tukagusanga uri kurasuguma imoto tukagusanga mu gikoni cyangwa biva ku buzima wakuriyemo ndazi jewe urumva ndafise ibintu by'iwanje biri private nihagera nzo bivuga gusa kimwe ko je nta kibazo umuntu yombaza ngene ntishuye gusa hari ibintu nifuza ko nzoza mvuga mu kwigisha icya mbere je sinobesha mu imyaka yose nari mbayeho ntakora donc ntaratangura kuronka udufaranga two kumbeshaho canke mbe jewe nari nsanzwe nkunda gukora utuntu je naroze ivyombo mu rugo hari abakobwa donc narakoropa inzu afite byose urabizi urabimenye akameme ndabikora kuko vrema kenshi man uri mu kiyede uri kurateka kenshi tujinja andi yatetse vrema kandi yewe nari nsanzwe nkunda gukora utuntu je naroze ivyombo mu rugo hari abakobwa donc narakoropa inzu afite byose urabizi urabimenye akameme ndabikora kuko vrema kenshi man uri mu kiyede uri kurateka kenshi tujinja andi yatetse vrema kandi iyo je ndazi guteka ndavyizeye ndabizi rero iyo ndiko ndakora ikijya kintu icambere si jewe icambere n'abandi ugwaruka nka jewe tuba tuko turigisha icya kabiri ububuzi bagaya nyene nibwo mba numva ko nokora parce que hari abantu ukoze ubuyede winziza 5000 cyangwa 6000 fata ibihumbi 5 ku munsi ukoze ukwezi kumwe kose kugahera imisi 30 ni ibihumbi 300 no ni ibihumbi 150 ibihumbi 150 nabari muharuye ni bakiya bayahembwa rero je ndonsa ngo kaya nkavuga ati no munsi nta kiganiro mfise cyangwa numva ntashaka gukora ikiganiro ndavuga ati reka ndeke bakwine bakore mwisimbira nkakora nkaronka 5 bya 5 ya 5000 bya 500 urana hagiye mfashe 2000 ntumya abantu dutumbura ntumva nosangira n'abana rero muri bya 5 haravuyemo 3000 ejo ndahuye n'umumama bitameze neza mama tora ibihumbi 3 gura ikiro cy'umuceri cyangwa inusu y'umuceri inusu y'ibiharage objectif wani gufasha gusamanura ko na ashireka ninumiye ko byinshi ndafise indoto yo kuba umutunzi afasha abandi donc umutunzi atunzi ibikora ku mitima y'abandi atunze ibifasha abandi rejewe ikintu ca mbere nzovyara nzogira umuryango mbega umwana wanje je ntari ku isi azofashwa gute ndifuza ko nzoba narawubatse ibintu bizotuma donc abantu bahuriye n'umwana wanje uyu n'umwana wanje bagati papa wawe yarameze ukupeti yangu ingo anamupiga mamisosi anajikulia anamupiga akamufasha tora makayeja kwishure petete nimba atavyafise rero ivyo biba bivaye nico we wabivye ndabiba inyungu yanje suko wo mushimira ndabikoreye inyungu nuko nzi je utamfashije cyangwa nabitamfashije bizofasha umwana wanje cyangwa bifashe mama wanje nkunu banganya hari abantu abafana bahana makado mama wanje kubera jewe birangyohera cyane niyo ntumbero rero Asha njereka ndakubwire merci ngani mushaka kumubwira merci genda batabibahaye wabibabajije batabibahana je suis sûr none yabihevye tubihebe no mbona umenga ariko araza ko muraje kuraba wa wundi w'ibitumbura ndagarutse rimwe muhomba jesimo ze namwe none wagura ibitumbura ushaka ni wagura kandi urabona baguriye kugira nashera bagomera kubera iki ari umusitari sana w'umutima mwiza edaya urazi ikintu nashatse haje hana natumye umwe azana ibitumwa kugira ngo bamukurikire nta numwe yamukurikiye bagukunze ari abana bameze nimunamuraye garuka yagiye arihe bashaka bagume none nibakurabe gahandi ibindi biri murakwigwa kweri muri si oya oya umwe hinga atangura abana umviriza we ndakupiga umviriza ndabagire kwanza ikintu banza mwumvirize pardon andigira gutya kwanza ndagufasha pardon reka ndagufasha jewe ndabara rindira murindire muraronka ariko atangura kuri bato ababebe bato genda wewe okay ucuva uyo yaguze na oya ndabaha mwese mureke mwese murarukwiye fresh boss nimurindire mani uza kutera akavuyo naronka wewe ufise n'amata yaguze n'amata baby ibindi biri buke nimutera akavuyo
Warakuze. Inje bana bano. We ima. We sasa. Murindire. Andi. Begeri no bana ni babagonge. Barabagonga. Ingo. Kotini bono yacho. Ega ni babantwara. Nje Nabizi nukira ubwo. mwese muraronga abashushu banje. Ngorasa. Mwese rindira ni mumutere mana wenda ko. Rindira re. Mana we murindi. Bagabo. Yo bagabo. Andi. Ngoya sasa sikia ndabaima. Turagenda. Ushaka ndaba. Dukundane. Negere gato yanga hindu. Mutegesi. Sino turagenda alo. Yetsi ndi andisha ndaba mashuri. Andi. Imi vya vitumbura ndagusabye. No, nipate vya vitumbura. Ngoja ndagusabye gato. Angashani waponyo. Jewe ngahaza abana bato gusa sivyo unyegera nje ndamu mashuri. Wani waronse. Niyagira umurango yako njewe niyagira umurango yako changenda. Unyegera changenda niyagira umurango yako. Kale kumwegera. Nimunyegera. Shadrari he. Nimunyegera. Nimungore ma umwe amaboko muyamanutse. Waronse wewe? Vanga. Oya uyu. Mumvise nimunyegera. Yewe nanje bisange. Jewe ngahaza abana bato gusa sivyo unyegera nje ndamu mashuri. Wani waronse. Niyagira umurango yako njewe niyagira umurango yako changenda. Unyegera changenda ntihagira umuntu ankorako. Kale kumwegera. Nimunyegera. Shadrari he. Nimunyegera. Nimunkoreko ma umwe amaboko muyamanutse. Waronse wewe? Vanga. Oya uyu. Mumvise nimunyegera. Yewe nanje bisange. Ndahagarika imoto ndagenda. Mudeke kwanza rindira. Gato. Nimunkoreko kwanza rindira. Muri barabara. STV, every story matters.